Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure yacu no yanyu Umuhuza TV. Uno mwana tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biraba mu butegetsi bwo hejuru. Kuri ubu abategetsi bose bakomeye mu gihugu c'u Burundi bari mu ntara ya Mwaro, aho bitavye igikorane c'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe abari mu ntara ya Gitega cyane begereye iborero rikuru rya Gitega bavuga ko ibiriko biraba kwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni n'ubundi biriko birateranya bimwe mu bihangange bikomeye cyane muri politike ndetse no mu mugambwe CNDD-FDD. Aho uri hose ndagwaye ikaze murano makuru mwe muherere nga mu gihugu c'u Burundi, ubuseruko mu manuko mu buraruko mu burengero hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Mwese ndabahaye ikaze muri ano makuru. Imbere ko dutangura ku vya Bunyoni, reka tubanze tubageze ko aka kantu. Bamwe bati ubutegetsi buraborera, ubutegetsi bumeze nk'inzoga. Inyuma y'icupa rya mbere umuntu abaryohewe yimereye nk'intama, nyuma y'irya kabiri umengo umuntu yamize intambwe, aca yiyumva akomeye ku buryo adakene n'umwe amuhariza. Ngo warinyoye arondera kwiyemera no kubahwa na bose nk'intambwe mw'ishamba. Inyuma y'icupa rya gatatu umuntu ahinduka ingurube, ngivyo akora biteye isoni. Aka kantu mu bijanye n'ubutegetsi naho umwanya wa mbere ni harya umutegetsi mushasha aba yicisha bugufi yiyorosha ukamengo ni intama. Mu gice ca kabiri ni harya umutegetsi atangura kwigenza nk'umwami nye n'ubushobozi bwose maze agahinduka umuntu atinyitse cyane. Ariko ngaho biba bikigendeka abatinyitse gusa. Iyo umutegetsi rero ashitse mu gice ca gatatu ntabatinyitse gusa, ahubwo ageraho yankwa urunuka n'abanyagihugu biwe ndetse nabo babafadikanije ababanga yo gutwara. Ivyashikiriye uyahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni, kandi nanone nibiko birabanganje wa mbere w'ubu uriho Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca n'ibintera icuka kibe mu ndongozi z'u Burundi cyane barabiye kukungene izi ndongozi zompi ziriko ziraburabuzwa. Ubundi General Gervais Ndirakobuca akigenwa muri iki kibanza, benshi n'ubundi bavuze ko Ndayishimiye atamugennye kugira ngo azamufashe gutwara, ahubwo ngo yaramugenye kugira ngo ryahangana ryari hagati ya Ndayishimiye na Bunyoni ribandanye gusa afise umwizigirwa nka Gervais Ndirakobuca. Ibiriko birashikira rero General Bunyoni abo basangiye urugamba bagendanye ndetse nabivuga ko bari mwiragi rya nkuru nziza ntibavyerekwa na gatoyi. Ni mugihe kandi hari n'abari ku ruhande rwa President Variston Ndayishimiye nabo babona ko ivyo ariko arakora ari ukurengera cyane ko aba bompi bahoze babana ku rugamba. Ni mugihe bamwe bafatiye ku vyakahise cyane bakurikije ikete ryanditswe ryatewe ku gikomo n'abajenerali 14 mu mwaka wa 2014 ubwo basaba President Nkurunziza gukura ko General Adolphe Nshimiyimana ndetse na General Bunyoni amanyama akabavana mu mabanga bari bajejwe akabashira mu bindi bibanza. Ivyo ngo ni navyo biriko biraba muri iki gihe. Bamwe bati ese kugo kiryo kete ryatewe ko igikomo n'umushikiranganje wa mbere uriho kuri ubu General Gervais Ndirakobuca we yoba ariko araziriki. Vyose turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye ntimuze gucikanwa. Aho uri hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru, kandi ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Benshi baribuka ivyashikiriye umukobwa wa Arengiyome Bunyoni ubwo yaragiye kuraba se wiwe amugemuriye. Ico gihe yategetswe n'abapolisi bacungera ibohero rikuru rya Gitega cyane ikibanza gipfungiyemo Arengiyome Bunyoni kubanza gukura impuzu zose kugira ngo aje kubonana na se. Ico gihe impari zabaye ndende. Umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega arahashika amusigurira ko iryo ari tegeko ryavuye hejuru. Umukobwa wa Bunyoni nawe aca arasubira muhira ntiyaba akibonanye na se wiwe.
mu nyuma niho havuye amakuru yavuga ko ivyo bariko barakorera umuryango wa Bunyoni nabo bishobora kuzobagaruka mu gihe kitarambiranye. Ni mu gihe kandi mu minsi iheze ku munsi wa gatanu w'indwi iheze hakaba hari igenekerezo 14 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024. Umukenyezi wa Bunyoni nawe yarahuye n'ibitoroshe mu gihe nawe yaragemuriye umugabo we nkuko twabibagajije ko mu nkuru yacu yabanje. Uyu baramusatse bakoresheje icuma, aho nta ngorane yarimwe. Ingorane zadutse ageze gusaka ibipfungurwa azanye. Umupolisi akaba yarashatse gukora muri izo mfungurwa n'intoke zisa nabi. Yasente niyo nkuru aramurahira ko adashobora kubikoramwo adakaravye. Ati gendo banze ukarabe ubone kuza gukora mu mfungurwa z'umugabo wanje. N'agashavu kenshi umupolisi nawe ati genda uzana b'inzobe nkawe abari bo bazohora bagusaka. Niho rero haciye umwanya nanone umuyobozi mukuru w'ibohero rya Gitega araza. Yaje bitewe n'urwamo rwariko ruravugwa ndetse no kutumvikana kwa ari hagati ya Sente niyo nkuru ndetse na polisi bacungera ico kibanza Arengiyome Bunyoni apfungiwemwo. Muri ivyo ico gihe barategetse umwe mu bapolisi b'amapete mato cyane gose araheza arakaraba abona gusaka za mfungurwa za Bunyoni. Ya Sente niyo nkuru arinjira aragemurira umugabo wiwe. Mu gusohoka rero mu cyumba umugabo wapfungiwemwo navyo vyabaye impare ndende kuko yaje gusakwa n'abapolisi bacungera ico kibanza bakamusangana impuzu z'abanyororo. Uruhagarara ruba ruradutse indurija hejuru kugeza aho umuyobozi w'ibohero naho agaruka kuraba ivyo ari vyo. Bamwe bati reka ndazisubizeyo, baramwangira ngo bazomenya bonyene ingene bazimuha. Ya Sente ati impuzu yambaye n'umugabo wanje mushaka kwijana hehe, nibwo kuvuga ko bagomba kuzana ikibiriti bakaziturira akava ngaho. Ya Sente niyo nkuru akava ngaho zibaye umunyota. Ikibazo c'amangetengete ni ikibazo gikomeye cyane muri urubanza rwa Bunyoni. Ubundi mu minsi y'ibikorane ubwo General Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere wa President Evariste Ndayishimiye, huguru gikorane cy'umuryango wa President Ndayishimiye. Mu bikorane nk'ivyo President Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni nibo barabigisha bakuru babwira abarundi ubushobozi bw'Imana n'ivyo bayishure bidasanzwe. Mu bikorane nk'ivyo kandi bakaba barabonye Ndayishimiye afukama Bunyoni akamusengera. Bamwe bati ivyo bavyari inkinamico zisanzwe zikorwa n'abanyepolitike n'ubundi. Ibi rero vyahashikiriye uyu mutambukanyi wa General Bunyoni vyarateye uruhagarara rukomeye cyane mu bihangange cyane abasangiye urugamba n'umugabo wiwe. Bikavugwa yuko ngo harimwo ukutumvikana gukomeye cyane mu ndongozi zo hejuru cyane ku ngingo ziriko zirafatirwa uyu mugabo yakoreye igihugu imyaka ishika kuri 15 abarizwa muri leta. Hambavu yo gufatira amatungo yiwe, amazu yiwe ndetse n'ibindi vyinshi vyamwinjiriza amahera bikanabeshaho umuryango wiwe. Hamavu kandi ngo kurenga ku masezerano yasinywe hagati y'abagenerali bakomeye bo mu mugambwe wa CNDD-FDD avuga ko niba hari umugenerali akoze ikosa umuryango wiwe utobigenderamwo. Ivyo rero nivyo biriko birateranya abagabo bakomeye bo mu nzego zo hejuru cyane kuri ibi biriko birakorerwa uyu bahoze bagwanira hamwe Generali Arengiyome Bunyoni. Mu mwanya uri imbere turaza kubageza ko indi inkuru idasanzwe y'ivyara bibereye imwaro ho bivugwa yuko mwijoro hoba hakoranye inama idasanzwe bihangange bikomeye cyane byo mu mugambwe ndetse no mu butegetsi ndetse akanabamwo n'impari ndende biturutse kuri ibi vyose biriko birakorerwa uyu yahoze agendana na rugamba rwo gufata ubutegetsi. Nimwe mu gateka kazira muntu kandi indwi zibiri zirarumanye atawuze irengero rya Jean Marie Bizimungu kuva anyurujwe ku murango wo kwigenekerezo y'indwi ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 kuri Shanike i Bujumbura. Abamuzi bose baramushingira intahe. Jean Marie ngo yari intore yashwana n'umuntu n'umwe. Jean Marie yariko aratera imbere none abansi biterambere ngo bamwemereye kubandanya. Ese Jean Marie yoba yazize iki? Bamwe bati yoba yarazize amabanga yasigaranye ya Brice Rakoze umuhagarikizi w'ubugeni bwiwe canke se parade de mariage. Birashoboka kandi kubera barabagenzi bakomeye cyane. Intahe ya Jean Marie yabeshuje ibinyoma vy'abagandaguye Brice. Bamwe bati yoba yazize amashari y'ababanyi b'igihanga. Biragoye kubimenya muri kino gihe imvukira za komine Gihanga ziboneka ko zibangamiwe ngo hari bihuwa kandi vyakwije inyuma y'inyuruzwa rya Jean Marie ariko abamuzi bose baravyamirije. Jean Marie ntiyigeze yerekwa politike kumbure ababikwiza ngo nabashaka guhuvya amatohoza. Hari umuntu afise inyishu y'ivyabaye. Uyu ni Elifaze Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Uyu yagumye yiyumya
mu nyuma haduka intumwa nyinshi zo muri SNL zibesha ko Jean Marie apfungiwe mu iperereza ahantu hibanga kugira bahe icizere umuryango ibe inzira yo kunumya. Baranabwiye ko bahirahiye bikamenyekana batazosubira kumubona. Urwo rwari uruyeri rugamije kunumya umuryango yasize urugo. Umukenyezi yibugenza umwana wabo wa mbere Jean Marie yasize agahinda kenshi mu baryango. Bamwe bati ninde azotanga umuco? Ese ngo ya leta mvyeyi iri hehe? Turetse ivyo gutamenya bihanga kugira isinziriza abarundi ngikora iki kugira ngo ihumurize imiryango ibura babo batwawe n'iperereza? Ico ni ikibazo kibandanya kibazwa na benshi cyane mu baharanira agateka kazi na muntu. Nemugiye kandi ku mugoroba weje igenekerezo ya 20 ruheshi mwaka wa 2024 nubundi hari undi murundi yanyurujwe. Amakuru akavuga ko hari abantu bariko baratabariza umunyagihugu wanyurujwe ku mugoroba nkuko mpejeje kubabwira. Mu bamunyuruje haravugwa nk'umukuru w'iperereza mu ntara ya Muyinga ariwe Colonel Felix Havyarimana. Mu butumwa bwatanzwe buragira buti: mutabariza umuntu anyurujwe mu ntara ya Muyinga imbere ya PS Muyinga iruhande ya hoteli Kizanye. Uwo muntu akuye mu modoka y'ubwoko bwa Probox isa nizananye ikobero yurizwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bafise inkoho, harimwo n'abambaye civile. Bamwurije mu modoka ya voiture Toyota yera ifise imparati K2244A yo mu bwoko bwa TI. Imbere hari imodoka kamyonete yirabura ya documentation, akaba hari isaha zishira isaa moya z'ijoro. Njewe ndahageze mbona bamusunikira mu mudugu, sinabonye ko ari umugabo canke umugore. Mbajije abashengereye bambwira ko documentation mutwaye ngo bitohozwe neza. Abo bafise kandi ababo bari bicaye ku mupaka wa Kobero kuri no mugoroba mworaba ko abanyu bashitse Impore. Nkuko tubandanya turonka amakuru avuga ko hari abandi baba bafashwe muri ico gihe. Nimugiye kandi inyuma yo gufatwa agapfungwa abanyagihugu ngo ntibarabasubizwa amafaranga yabo, basaba ko bosubizwa ayo mafaranga. Abo n'abanyagihugu babitse amafaranga yabo mwishirahamwe GFC Shekina rirongowe n'umupfasoni Nzori Jean na Rusi baruka gushikiriza akababaro kabo ku mafaranga babikijeyo inyuma ya hiryo shirahamwe rihagarikiwe na banki nkuru y'igihugu BRB kubera ukutubahiriza amategeko. Inyuma y'iyo nkuru inzego zibijejwe zaciye zibikora kamatohoza. Ku munsi wa mbere igenekerezo ya 10 ruheshi umwaka wa 2024 umukenyezi Nzori Jean na Rusi yaciye ahagarikwa ku mutahe w'umushikirizo amanza mukuru muri Mukaza. Inyuma yo kumvirizwa yaciye atwarwa gupfungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba uwo munsi nyene. Kuva uwo munsi kandi ku cicaro gikuru c'iryo shirahamwe GFC Shekina kiri ku isoko ya Kinindo haciye hugarwa. Ubu abanyagihugu bari babitse amafaranga muri iryo shirahamwe GFC Shekina barashimira inzego zibijejwe zakoze ibishoboka kugira ngo uwo mukenyezi ahagarikwe, ariko nubwo bashima ntibarasubizwa amafaranga yabo bari babitseyo. Bafise amakenga ko ayo mafaranga yabo ashobora kugenda kazimayongo kuko vyashitse ku banyagihugu bari babitse amafaranga muri koperative CD Nduza. Dufashe abakiriho aho haheze imyaka irenga 210 basubijwe mu gihe inzego za leta zari zamenyeshe ko arizo zafashe ayo mafaranga inyuma yo gupfunga abari barongoye CDA. Abo banyagihugu bari bafise amafaranga muri GFC Shekina bagasaba inzego zibijejwe ko zobafasha kugira basubizwe ayo mafaranga vuba. Aha bakaba bavuga ko n'umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye yovyifatira mu minwe kugira ngo batunganirizwe. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toje cikanwa nadushikiriza usangize ano makuru agenza aho bari hose kugira kandi baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV Imana bahezogera mu bikorwa